nivyo iki kiganiro tuje gukora ikiganiro twariko turabira hamwe ingene ubwigenge ku banyagihugu kwa bafite ico bashikiriza nk'iciyumviro nk'umunyagihugu mu Burundi igikenewe na cane cane ingene vyifashe rero nk'uko vyigaragaje mu cigwa cakozwe ni cigwa cakozwe n'amashirahamwe abiri Forske n'irindi ryitwa SVH. Ayo mashirahamwe yagerageje gukorera ico gikorwa hamwe ivyigaragaje rero cane nuko ubwo bwigenge gushikiriza iciyumviro nk'umurundi ya munyagihugu basanzwe canke ubufise abaserukira no kuvuga nk'abanyamigambwe batavuga rumwe na leta canke n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike canke abamenyesha makuru vyigaragaje yuko abo bantu badafise aho bavugira leta ikora ishoboye kose kugira ngo abo bantu ntibaronke aho bavugira ariko tukaba tunabizi yuko uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ari uburenganzira umuntu ahabwa nk'umuntu uburenganzira umuntu ahabwa n'amategeko y'igihugu duhereye ku bwirizo shingiro canke amategeko mpuzamakungu Uburundi bwashitse ku igikumu canke mbere butashitse ko n'igikumu kuko n'amategeko agenga kira muntu wese rero vyaragaragaye yuko hariho n'abantu muri ico ciko twakoze vyagaragaye ko bazize kuba batavuga rumwe na leta abatari bake nk'abagaragaye mu ciko twakoze nk'abari mu mugambwe CNL mbere bobo banyurujwe benshi bagenda mazima yongo ababo ntibazi irengero ryabo ivyo rero bigatuma bitera ubwoba ababo bitera ubwoba abandi bose baba bariko bagerageza kuvuga ibitagenda neza bagerageza kugira ngo uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro wishire wizane buhutazwe rero n'abandi babamenyesha makuru baba abandi bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ico cigwa carekanye yuko abatari bake bagafatwa hadakurikijwe amategeko bagafungwa hadakurikijwe amategeko mbere abatari bake niyo barekuwe inzego z'umutekano aburi ku butegetsi Service National de Renseignement iperereza ry'u Burundi bagaheza bakarabandanya babirukako niho uca usanga abatari bake barataye bakomoka bagata igihugu c'amavukiro bagata ababo n'ivyabo muri rusange nuko twasanze bimeze rero tukavuga duti aha uruhara rwa mbere nuko umunyagihugu kugira ngo abonye uri karagirwa nabi muri ubwo buryo amutabarize n'umunyagihugu kugira ngo amenye ko uburenganzira ari ubwiwe abanyagihugu ntibagire ngo bace bacika inkokora kuko umugambi intumbero no kugira ngo abadafashwe abadafunzwe abatangajwe ntibagire uruvugiro ubwo n'uruhara rwa mbere abandi nabo bakora ivyo kuko iruhande yo kubikora nk'abari muri izo nzego n'abarundi uko babikorera aba niko nabo bazobikorerwa nk'uko bimaze kwigaragaza henshi uwabikoze akenshi nawe nyene bimugarukako rero tukavuga tuti nk'abarundi bari mu nzego n'abanyagihugu basanzwe bagerageze uko kubana mu budasa bwabo bibe ari vyo biranga abarundi n'Uburundi nk'uko tuzi ko ari leta ishingiye kuri demokrasi mu wese ashikiriza iciyumviro kibi nuko aba yarengeye abarongozi nayo ubundi n'iciyumviro gishikirizwa ku neza y'igihugu abagira uruhara cane bigaragara ni inzego zijejwe umutekano na cane cane igisirikare aho bimaze kugaragara gose mu bantu banyuruzwa cane cane abagirizwa bigaragara nk'abanyepolitike banyuruzwa n'iperereza rya gisirikare n'iperereza dusanzwe tumenyereye Service National de Renseignement umugambi uri ku butegetsi imbonerakure aho rero bikaba abasanzwe ari abategetsi nabo batabigizemo uruhara hari igihe baca birabira hirya avyumvikana yuko ivyo vyose bikorwa vy'ukuri nizo nzego mvuze n'izindi ntavuze mugabo ni inzego za leta bakabikorera abanyagihugu bene Burundi baba abo baziza ko batavuga rumwe na leta canke abo biketse yuko batavuga rumwe na leta uti mbega ibimenyesha makuru vyokora iki uruhara rwavyo n'uruhe uruhara rw'ibimenyesha makuru no gusemerera haba gutabariza haba kumenyekanisha uburenganzira umuntu uyu canke undi afise nk'umunyagihugu ivyo ni bimwe
mu vyo ibimenyeshamakuru y'amaradiyo canke ibinyamakuru vyandika vyoja biramenyesha abanyagihugu, kuko benshi bararenganywa hanyuma ntibanatabaze bakavuga ati niko uko zivugijwe niko zitambwa, mugabo bariko bararenganywa canke abandi bakugarizwa n'ubwoba. Igihambaye nuko abo baba bari muri bene ivyo bihe babwirizwa kumenya yuko ico umuntu ativugiye mugenzi we ntakivuga nk'uwo yakibayemo, kandi udatabarije naka ejo nawe uzobura ugutabaritse. Ni kimwe mu bintu abanyagihugu babwirizwa kumenya. Hama abo barongozi nabo barongoye igihugu mu nzego zitandukanye bakamenya yuko gutwara abantu babashize mu bwoba ngo ntibigomba kubatwara neza, rimwe na rimwe birangira nabi, kuko abo bantu baba bameze nk'abantu bahahajwe, impahazwa, abantu barenganywa, abantu bigaragara yuko umengo utwaye intama, utwaye abantu, kuko ivyumviro vyose biva mu banyagihugu kandi ivyo vyose ukora ubikora ku neza y'abanyagihugu. Amaradiyo n'ibimenyeshamakuru rero bogerageza bakaja baramenyesha ivyo vyose bigaragara nk'ukubuza uburenganzira umuntu afashwe anyurujwe, ayo ivyo binyamakuru bikamutabariza, kuko biramaze kugaragara yuko uruhara rw'amaradiyo ari ntangere. Abo baba bagize ibibazo batabarijwe kenshi ubuzima bwabo burarokoka, nayo ubundi atakivuzwa atagikozwe ni hamwe tuca dusanga ibiziga mu nzuzi, mu mashamba canke mu mabarabara. Ivyo navyo biba kubera babazi yuko bitavuga, mugo utabarijwe kenshi ibintu biramenyekana, abamira bakamira. Birababaje kuko ivyaha muri bene abo bantu bafashwe muri ubwo buryo bagirizwa ivyaha nubwo bikomakomeye, ariko mu vy'ukuri ata kintu cari kirimo. Hariho icaha gikunda kugaruka kuri benshi bakigereka ku bantu, ico bita guhungabanya umutekano w'igihugu. Ugasanga umuntu mu kiyago abantu bariko baragirana, nimba ari mu kirabo canke ahandi, bakaca baza bakamufata bakamuyora za nzego navuga, bamwagiriza yuko ahungabanije inzego z'igihugu. Ugasanga umuntu muri ibi biyago biba mu magroupe WhatsApp, ugasanga umuntu baciye bamuyora baramutwaye ngo ahungabanije inzego z'igihugu. Hanyuma ubutungane nibwo buca bukoreshwa cane kugira ngo bigaragare yuko ari amadosiye y'ubucamanza, muga vy'ukuri biba ari vyo, kuko n'ikimenyamenya hariho n'abacamanza bamwe turamaze kubibona muri kahise mbere atari n'akakera, nabo nyene bica bibagarukako kubera batumvise amabwire canke amabwirizwa canke amategeko bahawe n'ababigize ivya politiki. Rimwe na rimwe hari abo bikorako nabo bagafungwa canke nabo nyene bakangazwa. Turabashimira.